Ndi magambo akomeye cyane yaje kugarukwa na President Fardc ndayishimiye President w'igihugu cy'u Burundi ubwagarukaga kuri byinshi mu byo yiteguye gukora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kimwubahe kimutinye kandi kimufate nka President w'icyitegererezo hirya no hino ku mugabane wa Afrika. President Fardc ndayishimiye yagarutse ari kuvuga neza ko nubwo abanyarwanda ubwabo bavuga neza ko ari we muntu ngo wifuza kubagira nabi utifuza ko babona amahoro ngo nabari bo bantu badashaka ko agira amahoro. Ibi yabigarutse mu kiganiro ubwo yakomezaga kuvuga byinshi ku bigendanye n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, akagaruka kandi kuko abarundi bagomba kwiga gukundana bakabana neza kuta kubana bahangana. President Fardc ndayishimiye usigaye ayoboye icyo bita African Union cyangwa Afrika yunze ubumwe yongeye kugaruka kandi ku mugabane wa Afrika ubwo yagiraga ati Afrika igomba ubwayo kumvikana gukundana guhindura amateka ese no gukora ibishoboka byose tukaba abanyafrika bafite umutima bakundana kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Uyu mugabo kandi yagarutse kuri andi magambo yagaragazaga byinshi ku bigendanye n'igihugu cy'u Burundi ubwo yagiraga ati kuba turi abanyafrika biduhereza urugero rwiza rw'uko turi abantu bo kubahwa abantu bakomeye kandi abantu badasanzwe kwa kandi turi abanyafrika ni uburyo bwiza bwo guhindura amateka bikaba uburyo bwiza bwo kuzakora ibishoboka byose kugira ngo isi n'abantu bagende bahindagurika umunsi ku munsi bwije no ko bukeye. President Fardc ndayishimiye yongeye kandi amagambo akomeye cyane ubwo yagiraga ati igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku mugabane wa Afrika nubwo abantu benshi mu bifata nk'igihugu kiri aho ngaho. Uyu mugabo uyoboye kino gihugu cy'u Burundi yakomeje kuvuga neza ko yiteguye gufasha abantu bameze nabi abafite inzara abafite ibibazo bitandukanye akanabibutsa neza ko kandi ari umwe mu bagabo bashobora kuzahindura amateka y'igihugu cy'u Burundi uko byagenda ko ariko kose. President Fardc ndayishimiye kandi yagarutse kuri amwe mu magambo akunda kuvuga mu bitangazamakuru bitandukanye ubwo yagiraga ati ngomba guhindura amateka y'umugabane wa Afrika ngomba kubaka Afrika nziza Afrika ifite iterambere kandi Afrika izakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo twe dutekereza nk'ibidashoboka bizahinduka ibintu bishoboka kandi bizahindura amateka y'isi nk'uko bikunda kuvuga umunsi ku munsi ko bwije ndetse nuko bukeye. President Fardc ndayishimiye yongeye kugaruka kuba abarundi bagomba kwiga gukundana bakiga kandi kubaka igihugu cyabo bakiga urukundo rudasanzwe nabyo bintu tugiye kugarukaho uyu munsi. President yabwiye abarundi ko nibwabo nibadakundana nta muntu uzaza ngo ave kure abakundi ahubwo kuvuga bagomba kwiga urukundo bakiga kubaho bakundana kuruta uko babaho bari guhangana. President Fardc ndayishimiye mu ijambo rye rikomeye kandi ridasanzwe yaragize ati twe nk'abarundi tugomba kwiga kugira urukundo ubwacu tugakundana tukareka ko duhangana kuko niduhangana nta kintu na kimwe bizatugezaho usibye gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo dusubize inyuma kandi dukore n'ibishoboka byose kugira ngo amateka ataza guhinduka aye nyayo. Byose ni bimwe mu bintu bikomeye byaje kugarukaho na President Fardc ndayishimiye ku munsi w'ejo ubwo yagarukaga ku gihugu cy'u Burundi ku mugabane wa Afrika isi nuko agomba kwiga kubana n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yagarutse ku ntambara ziri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yagiraga ati benshi bavuga neza ko dufite uruhare rukomeye mu ntambara ziri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa kuri gwari nuko urwo ruhare ntarwo namba dufite. Turi abantu bazi ibyo turimo turi abantu bakora cyane kandi turi n'abantu biteguye kuzatera imbere uko byagenda ko ariko kose ibyo rero byo kuvuga ngo dufite uruhare mu ntambara runaka ngo twiteguye kurwanya abantu runaka uwo mwanya ntawo dufite. Byose rero tugiye kubigara kumwe mu magambo yavuzwe na President Fardc ndayishimiye ari kubwira abaturage b'igihugu cy'u Burundi nabo bagakomeza mubwira bati rwose President ibintu uvuze nibyo kugendeye n'urukundo yigishije abarundi ko gukundana ari wo muzi w'iterambere anabigisha kandi ko nibadakundana ubwabo nta muntu uzava ku ruhande ngo abakunde. Aya magambo yose yaje kumenyekana kandi aza no gukomeza abarundi batandukanye abigisha ko kugira urukundo kwiyubaha ndetse no kubabona ubwabo ari kimwe mu bintu bikomeye kandi bizahindura amateka y'isi yose muri rusange. President Neva ni umwe mu baperezida bakomeye cyane ku mugabane wa Afrika akumwe mu baperezida kandi bazahindura Afrika mu buryo bwari bwo bwose butandukanye akaba perezida kandi witeguye kuzuba ku mugabane wa Afrika kuruta uko abandi bantu bari kubitekereza. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo yavuzwe na President Fardc ndayishimiye tunagaruke kandi kuri amwe mu magambo akomeye cyane yavuze ku gihugu cy'u Rwanda cyane nko ku magambo yavuze ku gukunda igihugu kuri Afrika yunze ubumwe ndetse yewe tunagaruka ku magambo yabwiye abanyamahanga bari bariye mu bihugu bya Afrika ubwo babwiraga ati mwibye muraza mukaduteranya mukaza mugakora ibyo mwifuza gukora mukirengagiza ko natwe turi abantu kandi dushaka kuzahindura amateka y'ibihugu byacu umunsi ku munsi bwije no ko bukeye. Ibyo tuziye kubibana nabyo mu kiganiro President Fardc ndayishimiye yagiranye n'itangazamakuru ndetse n'abaturage batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi. Murakaza neza mu isi yo kumenya murakaza neza mu isi yo gucukumbura murakaza neza kuri Aki Empire TV aho tugiye kugaruka kuri byinshi mu byavuzwe na President w'igihugu cy'u Burundi tugaruka kandi kuri amwe mu magambo ubwe yivugiye avuga neza ko yiteguye guhindura uko abarundi bose muri rusange bafata ibintu ndetse akanitegura guhindura uko ibintu byose bigenda umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. Aha ni kuri Aki Empire TV murakaza neza muhawe ikaze reka dukurikirane ikiganiro n'ubuzima
hariho ibintu bitatu vy'amabigendana. Ibarabara je ndaryita imitsi mu gihugu. Umuyaga nkuba nkawita amaraso mu mubiri w'umuntu. Amazi nayo n'ubuzima mu mubiri w'umuntu. Ivyo bintu bitatu utabirose ntushobora kuvuga iterambere ry'ukuri. Utagira ibarabara nta terambere, utagira umuyaga nkuba nta terambere, utagira amazi nta terambere. Kuko nivyo bigize ubuzima bw'abene gihugu n'igihugu. Ubu mwitwarariko rero dufise ni umwitwarariko ndetse twajanye no mu bindi bihugu, mbere tweho turivugisha ari n'abandi bakenya amazi kuruta. Hariho ababa mu bugaragwa, hariho abo niyo amazi bayarose basanga arimwo umunyu gusa. Mugati twebwe mu Burundi twarose ibakwe, amazi yacu yose n'amanyobwa. Nico gituma kugira ngo abene gihugu bo muri Afrika baronke amazi, uwo mwaka twaciye tuharira ko ibikorwa tugiye gukora dushira imbere igikorwa cyo kurondera amazi abene gihugu. Ngaha mu Burundi rero tugize ibakwe kubona turonka nabo dufashanya bakavuga ati badufashe iki gikorwa. Nagomba rero gufata uwo mwanya nkengurukire ibanki y'isi yose. Ibanki y'isi yose yarabonye uwo mwitwarariko uri muri Afrika, uri mu bihugu vya Afrika n'Uburundi burimwo. None raba baje kudufata mu mugongo kugira iryo hangiro twihaye turishikeko. Ihangiro ry'amazi ubuzima. Igikorwa rero tubandanya. Mbere nagira ndabamenyeshe yuko no mu gisata cyo mu biro vy'umukuru w'igihugu mfise umugwi nashizeho ujeje kuraba ikibazo c'amazi hose mu gihugu kugira abantu baronka amazi. Uwo mugwi watumye turondera ingere turonka ibimashini aho dusanze amazi adashoboka dushobore guca tuyimba hanyuma aze, kuko Uburundi bwose bwicaye ku mazi kandi amazi meza. Ni gisata rero twese dufise ku mutima. Nkengurukire kandi nishira hamwe Regidezo, kuko naryo ryarabonye yuko igisagara caragutse. Muravye igisagara ca Bujumbura mu 2005 mubakira buno munsi maraciyongeye ko incuro zirenga zitatu. Igisagara kimaze kuduga incuro zoba zirenga ahubwo zitanu. Nimwiyumvire rero turiko dusabikanya amazi twahora dusabikanya mu 2005. Cyo ituma shimira ishiramwe Regidezo kuko naryo ririko rirazana yandi mazi azava hariya hirya za Mubimbi aje gusahiriza mu makartier ya hariya nayo mu buraruko. Amakartier yo mu bumanuko murabona anayo agira ronke ku buryo igisagara ca Bujumbura kitazosubira kugira ibibazo, kuko hariho ingwara nyinshi, korera, amacinya biva ku kubura amazi meza. Ico rero murumva ko dutoye umuti w'ikibazo c'amazi, tuba dutoye umuti w'ingwara zitari nke. Ntitwabona iyo turiko turaja, mugabo urabona ubu twavuga tuti imbona kazoza yacu niyihe. Dukeneye yuko ata muntu azosubira kuvoma amazi kure, azoba mu nzu caye mu rugo canye ari kure, haba ahantu ugenda n'ugaruka iminota 15, aho ni mu 2040. Hanyuma rero ndabasaba ikintu kimwe, murumva ko aya mazi azova muri Tanganyika. Mu vyo twihaye muri uwo mwaka harimwo amazi n'isukura. Murumva yuko rero Tanganyika dutegereza kuyikingira, ntihagire imicafu isubira muri Tanganyika. Dusabe muri intara ya Bujumbura, ni mwebwe iyi Tanganyika mujeje kuyibungabunga, mu cimiserege hose ku buryo ata micafu izoshika muri Tanganyika, kuko twahava tunwa amazi arimwe imicafu. Abantu bagira amahinguriro, ivyo bakora vyose bakore bashizemwo gusukura arya amazi yose ava mu mahinguriro, kugira ngo Itanganyika yacu ibe Itanganyika irimwo amazi meza. Izi nzuzi za Ntahangwa, Muha,
abahora baza baratayo imyanda bahagarike, kuko mukabibandanya mumenye ko muzoba muri ko muvoma wa mwanda. Hariho abantu rero bataramenya ingaruka. None rero sabe mwese abene gihugu, iyi ntara yose ya Bujumbura, amazi yose agwa mu ntara ya Bujumbura yose aruhukira muri Tanganyika, yaba y'imvura yaba yandi yose. Rero mugerageze mukinge ntagira amazi mabi, ibintu bibi bizosubira mu kiyaga ca Tanganyika, kugira ngo tuzitire tutaronerwa, kuko turabonye yuko niryo soko ryacu. Uwo muzobona ariko arabigira mubwire muti wewe uri kutoba isoko, azo ariko atoba isoko, kandi atovye isoko azoba atugiriye nabi. Hanyuma rero nsubire nkengurukire n'abandi bariko barakora muri umugambi ujanye n'igisata c'amazi. Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere nayo nyene iriko iradufasha ngahi Bujumbura nyene, muri ntara ya Bujumbura na Buhumuza bariko baradufasha mu mugambi witwa Fardc. Hariho na KFW nayo nyene iriko iradufasha mu gisagara ca Rumonge kugira nabo baronke amazi, turiko turafashanya. Hariho abikorera ivyabo, nagira ntumire abikorera ivyabo nabo batangure gushira amahera yabo mu gisata c'amazi. Turakeneye yuko amazi adushwara. Twese tugiye hamwe nta kizotunanira urya mugambi tuzowushikako. Turi kumwe twese, turi kumwe twese, birashoboka. Tugize urunani nta kintu na kimwe kidashoboka, ariko dutatanye kaba kabaye. Nico gituma nama ndabasaba nti aho turi hose muri irya nzira irora kumbona kazoza y'Uburundi, twese tubone iryo barabara kumwe, tugende kumwe. Abarundi mwaratangwe kuvyerekana, kirazira ko dusubira gutatana ko twatatanye karamaze. Aho twahombeye twarahabonye, twarahomvye kabisa kubera gutatana gusa. None rero ndabakengurukiye cyane, ndavye ukuntu mwaje muri benshi, vyerekana ko muje gushigikira umugambi kandi muwushigiki. Ejo tubahamagaye gukora ibikorwa rusangi, kandi nkuba amahera yogabanuka. None ntihagera guca imigende aho ducisha amatwiyo, namwe murashobora kuzoyicereka kugira vyorohe tunyarutse. Hajya turashobora kunyarutsa, murashobora kuza gutera agacumu kumwe kugira tunyarutse, mugasanga mu mwanya mutoyi vyose turabihejeje. Ndashimye rero ko mwaje muri benshi. None rero mwese mwaje gushigikira muri uwo mugambi, Imana ibahezagire mwese.